Abakozi batari abasirikare bakukira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba basaba gutunganirizwa mu bijanye n'imishahara yabo hamwe n'utundi turusho. Bavuga ko badatahura impamvu batariko barahabwa ivyo barekuriwe n'amategeko. Bamenyesha ko haciye imyaka 4 barindiriye gutunganirizwa ariko amaso yaheze mu nzira. Twese amategeko yasinye n'umukuru w'igihugu, amategeko aduha imishahara do base akaduha n'amaprime bijana na kategori bikatwa na kala mashuri abari muri kategori y'abasuzi bakaronka hacu n'abasuzi officiel muri kategori y'abatuta ivyo vyarizwe bibiko neza hama barikora baje guhanura nyine ubwo burusho n'ivyo mishahara ico gihe barabirungika muri avril 15 avril 2019 tuzi ko muri metro tuyaronka barindira amasaha yaheze mu nzira abasuzi dukura mu gisoda n'ukuri barabinabiko cane. Icatangaje cane abo bakozi bo muri ubwo bushikiranganji ngo nuko bagenzi babo bakorera ubushikiranganji bw'umutekano bo ico kibazo bahejeje kugitorera umuti. Abasize ko muri polisi rero baratunganirijwe bakora byose ko bishaka n'ubwo busho kuri barashima batunganiza mu demibitene ndigora kurikije ivyo bakoreye abasize ko mu gipolisi kuko bisangiye amategeko. Mwitangazo uruganda rwa RP rufitiye ikopi ryo kwa 29 ruhesha umwaka wa 2023 ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe n'abahoze ku rugamba rwarashitseho umuguje ryo kwiga ibijanye n'imishahara y'abakozi batari abasirikare bakukira ubwo bushikiranganji. Twarondeye Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kugira tumubaze iyo myidogo iri muri ubwo bushikiranganji ariko ntiyashimye kugira ico ashikiriza.